mu bijanye n'amatati yerekeye amatongo n'ayandi matungo. Umugwi severe ujejwe cane cane ibi bikurikira: kwakira imanza zose ushikirizwa n'abasinzikajwe n'ibyago canke abafise uburenganzira ku matungo yabo mu ntumbero yo kuyabasubiza. Ico ni ca mbere. Ica kabiri, kwihweza uburyo bushoboka n'ibikurikizwa mu guha abasinzikajwe n'ibyago batasubirijwe amatongo yabo canke ayandi matungo ibihuye n'ivyo banyazwe canke abakorewe amabi bononewe amatungo yabo. Ico ni ca kabiri. Guhimiriza no kumenyesha abenegihugu ikirangamisi c'ibikorwa vy'umugwi severe. Ico ni ca gatatu. Guhimiriza abihagiye n'abaronse amatongo n'ayandi matungo biciye kubiri n'amategeko kugira babisubize ku gushaka kwabo kandi bubahirize amatongo n'ayandi matungo y'abasinzikajwe n'ibyago canke y'abafise uburenganzira ku matongo yabo. Ico ni ca kane. Ica gatanu kivuga kiti gutororokanya kw'izina rya leta amatongo n'ayandi matungo yose ya leta vyihagiwe n'abandi bantu biciye kubiri n'amategeko. Cishiye kuri mwebwe abamenyeshamakuru, twashaka kumenyesha abarundi nk'umugwi ko tutifuza amakete menshi arungikwa i Bujumbura ku cicaro gikuru c'umugwi severe. Umugwi severe uzokorera mu gihugu hagati, kandi hageze ko dutangura intara yose canke komine izoronka ikirangamisi cayo. Ayo madosiye nitwayaronka tuzoca tubibamenyesha, kandi tuje twitegura neza gutangura kuyakorerako. Ica kabiri, tubandanya twakira amadosiye mashasha, mugabo menya neza ko mu ntunganyo nshasha kugira ngo tubavugirize urugendo hagiye kujaho ubuserukizi bw'umugwi mu ntara, aho abafise amadosiye n'ivyo babaza umugwi bazoza barashika bakakigwa bitagoranye.